nguku uko amamisiyoni 15 ya Pentecôte ari mu gihugu cacu c'Uburundi yagiye aravuka. Welcome to my YouTube channel Kundana TV, banyita igira ubuntu Amiral. Reka turabire hamwe kungene yagiye aravyaravyarana. Tudatevye, misiyoni zatanguye kuvuka ni zibiri mu gihugu c'Uburundi. Hariho misiyoni Kiremba mu ntara ya Bururi hamwe na Kayogoro mu ntara ya Makamba. Izo misiyoni zazanywe n'abamisiyoneri bo mu gihugu ca Suède, hama nazo ntizagumye uko zaravyaye. Duhere ku zavyawe na misiyoni Kiremba. Misiyoni Kiremba yaravyaye Mugara mu ntara ya Rumonge, Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, Kigozi mu ntara ya Kirundo, Gashikanwa Ingozi, Kagari Muyinga, Muramvya Ikayanza, Gitega mu ntara ya Gitega, Rusagara muri Cibitoki. Ariko Rusagara ni nk'umwuzukuru wa Kiremba kuko yavyawe na Mugara. Hama tugiye kuzavyawe na Kayogoro y'Imakamba, yaravyaye Gishiha y'Imakamba, Nyanzarake y'Imakamba, Kayenzi Muyinga, Nyamutobo mu ntara ya Ruyigi, Mukoni Muyinga. Ngizo misiyoni 15 ziri mu gihugu c'Uburundi za Pentecôte. Benshi barakunda guharira bavuga ngo niyahe nkuru niyo yatanguye kuvuka, bikabayobera. Hagati ya Kiremba y'Ubururi na Kayogoro y'Imakamba zisa n'izavukiye rimwe, zatandukanye n'imisi mikeyi, ariko imwe yaratanze iyindi kubatiza. Arico gituma benshi bavuga ngo iyatanguye kubatiza niyo nkuru kuko ishengero iyo ritanguye kubatiza. Murakoze gukurikirana kino kiganiro, mukore like, share, comment. Murakoze, mugire umunsi mwiza.